Ese koko amakuru ariko aragenda avugwa Ndayishimiye yoba aremvye? Hari amakuru ariko aragenda aja hanze, haravugwa vyinshi, iremba rya Ndayishimiye, urupfu rwa Ndayishimiye, ivyo vyose ni amakuru ariko arabandanya kugenda ashikirizwa, amakuru ariko aragenda akwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro, ku mbuga ngurukanabumenyi. Bamwe baremeza ko Ndayishimiye yoba agwaye aremvye ari mu bitaro, abandi bakavuga ko Ndayishimiye ahubwo yoba yamaze gupfa. Hari amakuru kandi avuga ko akanama k'abajenero karaye gateranye, ese koba kariko kariga ku biki? Ni biki vyoba vyari vyatumye akanama k'abajenero gaterana ngaha mu gihugu c'Uburundi? Kandi ako kanama k'abajenero ko muri CNDD-FDD abarugwanye nyene bakaba kateranye giturumbuka bidasanzwe, inyuma yaho hari hahejeje kubaho ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wa CNDD-FDD. Vyoba hari vyinshi vyinyegeje inyuma y'uko guterana kw'ako kanama k'umugambwe wa kako kanama k'abajenerali bo muri CNDD-FDD nyene bateranye giturumbuka, boba bari bariko bifitaniye isano n'ubugwayi canke n'urupfu rwa General Major Varisito Ndayishimiye. Ese hoba hariho gutembagazwa k'ubutegetsi muri buno butegetsi bwa CNDD-FDD? Hariko haribazwa vyinshi, muri ivyo vyinshi biriko biribazwa rero harimwo nuko n'ivyo biriko birashikira Varisito Ndayishimiye. Turaza kubabwira kandi inkuru y'umugabo yaraye anyurujwe, umuntu yanyurujwe, yafashwe bunyuruzwe, akaba ariko turamutabariza. Uyu ninde? Uyu mugabo Fabrice Irankunda yafashwe ate avuye mu Rwanda? Mw'ijoro ryaheze niho twaronse ubutumwa bwihuta butabariza uyu muntu muri aya majambo, nduguruye twamugina. Hari umuntu yashikiwe n'ibibazo mwodufasha mukamutabariza, yitwa Fabrice Irankunda, avuka mu ntara ya Muramvya yahahora, komine Kiganda, umutumba Rubumba, agacimbiri Mukoni, arubatse. Yafashwe avuye mu Rwanda, yari aje mu Burundi gufuba inakuru yamureze. Yafatiwe ahitwa Gatsinda mu ntara ya Ngozi yahahora. Yafashwe ari kw'ipikipiki, agifatwa haciye haza imodoka ivuye i Ngozi iramujana, kugeza ubu ntituzi iyo bamujanye. Ndugaye twamugina. Turacarondera idonido ry'uyu mugabo Fabrice yafashwe avuye mu Rwanda. Rero dushimye gutanga akamo gatabariza Fabrice nk'uko kaje, kubera tubona vyihutirwa, biraboneka ko hari amakuru menshi akibura, umwidondoro wiwe ukwiye, ingene yashoboye kujabuka akinjira mu Burundi avuye mu Rwanda, abamufashe bwa mbere, imodoka yamujanye uko imeze, n'abari bayirimwo. Bino bibura turaza kuvyongera ko mu yindi nkuru yacu itaha, kugira ngo uyu muntu turondeza, uyu muntu mw'iperereza batahava bamugandagura bamwita ko ari umugwanyi, kandi ari impunzi yari yarahunze yibereye mu Rwanda, canke umurundi bapfungiye ko imipaka ari mu Rwanda, akabura uko ajabuka ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ibintu bibandanya gukomera cane. Igatsinda mu ntunganyo yahora ni mu ntara ya Ngozi, komine Mwumba. Uhagaze mu gisagara ca Ngozi neza neza, ufata ibarabara riri imbere ya station Ingen, ugeze epfo aho gukatira ibuye ukabandanya iryo barabara rigutura Igatsinda, ni hafi y'uruzi Kanyaru
ariko rubibe rutandukanya icahoze ari komine Mwumba n'igihugu c'u Rwanda. Rero niyaba ariho ujya Fabrice yajabukanye yinjira mu Burundi, niko bishoboka, niko twiyumvira. Yarihenze kuko imbonerakure zaho zifise agatima atari keza, zoba zaramupakiye akazihemba hama zikamutanga. Na niko vyagenze nyine. Imbonerakure zo ngaharya ni abantu babi cane, abantu babi cane. Naho Neva yaraye nyuma yuko rero twababwiye ko urupfu rwa Varisito Ndayishimiye rwoba rwashitse, rwoba rwatewe n'iki? Bamwe bariko baratangaza ko Neva yoba yahawe ishano, Neva yoba yariye ishano inyuma hama agaca afatwa n'ubugwayi giturumbuka, bugwayi budasanzwe, akaba aribwo bwaciye bumufata. Ariko inyuma yaho nyine yarahawe iryo shano ariryo ryabiteye. Bamwe bati Neva arapfuye, Neva ntibamushaka, Neva Reveriyano Ndikuriyo ntamwiyumvira. Mbere kandi n'abandi bamwe mu bajenero nabo bakavuga ko batiyumvira Neva ko akwije kuba yotwara, yo kubandanya kuzoguma atwara igihugu. Nanone kugira bamusezerere babimuvanemwo bamuhebeshe ni ukumugandagura, kuko babona ko nawe ararondera kuzobandanya atwara igihugu, kuzobandanya ashikira ayo mabanga mu kiringo kigira kabiri mu mwaka uza w'2027. Bati Neva ntago tuzomukura rero ngo vyemere bikunde mu gihe tutamuvanye mu nzira. Ivyo bakoreye umuhisi Petero Nkurunziza na nivyo bashaka gukorera Varisito Ndayishimiye, na cane ko Varisito Ndayishimiye nawe yagize uruhara rukomeye cane mu kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza. Ni ingorane zikomakomeye cane biriko biragenda bibandanya bishikira abarundi muri rusange, kuko biraboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD harimwo igipfungu kininiya cane muri buno butegetsi, kandi ko indyane zabo arizo zizobandanya zibasambura. Hari n'ayandi makuru rero avuga ko Reveriyano Ndikuriyo nawe atishimiye cane ukungene Varisito Ndayishimiye ashobora kuba ari we yamuhaye isumu, yagomba kumugandagura, yagomba kumwica, bivanye nuko Reveriyano Ndikuriyo yahora agwanya, atashigikira umukuru w'igihugu, yahora ashikiriza amajambo biboneka ko atyoza umukuru w'igihugu. Biboneka ko Reveriyano Ndikuriyo ari we yavuga amajambo akomeye gusumba ay'umukuru w'igihugu. Ivyo yagomba gutangaza bigatangazwa na Reveriyano Ndikuriyo, bivanye nuko ngo ahubuka akavuga ivyo atakagombye kuvuga, n'igihugu kitari coshika ko gitangaza. N'ingorane zikomeye cane rero kuri bano bategetsi, kuko biraboneka ko ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bushobora kuba bugiye guhura n'isanganya rikomeye cane mu guhera mu mpero z'ubwo ubutegetsi canke z'ikiringo yari yarahawe. Ariko turabandanya tubitohoza neza na neza, tumenyutse niba uyu Ndayishimiye koko yoba yarigaburiwe ishano nk'uko biriko bigenda bitangazwa n'ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye no ku marezo sosiyo, kandi bikaba vyakwiragiye. Aha rero niho tugiye kuba dusozereye amakuru yacu. Niba warafyonze subscribe
wabandanya udukurikirana. Niba utari wafyondako ukaba ukoresha ururimi rw'icongereza, fyonda subscribe canke ufyonde sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, hama ugaca uja ngaho iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakenge. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.